Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho uherereye cyangwa bivana n'amasaha uri kurakurikirana ko kino kiganiro. Nizere rero yuko mugenda mumererwa neza nanje ndashima. Kuri micro ni Brenda Kajol. No musi rero twabazaniye umutumire mwiza, umutumire adasanzwe, umutumire abatari bake umuzi cyane mu ndirimbo ziwe nyinshi zigiye zitandukanye. No musi rero tukaba twahisemo kumuzana mu bwami bwa BDUSA kugira ngo atuyagire ibitari bike bijanye n'akazi kiwiwe. Reka rero ntabarambiye ndamwakire mu bwami bwa BDUSA, ndamuhe n'umwanya kugira abaramutse. Nawe rero suwundi ni John Black. John Black mumenyereye mu ndirimbo zazindi zose, I love you do mubabaro ni nyinshi. Reka tukwakire, urameze neza? Ya, ndameze neza ndashima kabisa. Kwakiriye mu bwami bwa BDUSA. Ego merci sana. Hama jendi sanze vraiment ndi muhira ndibaza. Ya pubanze uramutse rero abakunzi bawe, uramutse n'abakunzi ba BDUSA. Sinshaka je kuba devil naritandukanije nabo abaza bakantwara mu mwijima ishari nyinshi hamwe bene inzigo bagatega n'imitego Satana kantwara mu mwijima sinajyama yumviriza narara mumva makabugaca kugira ngo mpitinge kugira ngo ndonye hiti sinajyama yumviriza narara kubafu makabugaca kugira ngo ndonye hiti kugira ngo mpitinge ni wowe nukuri jengira mebi Ibishetani. Hello abakunzi b'umuziki ndundi cyane cyane n'abakunzi b'u Burundi n'abakunzi bakaranga ko Burundi n'abakunzi biwanje babandi nyene badasiba kunshigikira sana hamanda baramukije cyane mubaho aho muri hose. Yo twari ko turavuga ku ndirimbo zawe nyinshi, indirimbo zitavyorosha, ariko rero hari akantu twari twababikiye novuga aga surprise. Hari indirimbo yawe iri kirabica bigacika muri no misi yitwa Ibishetani. Black kubera iki Ibishetani ko wahisemo kuyita Ibishetani? Ibishetani ni kintu ni sije ndende yo onye. So Ibishetani nashatse kudoma ko hanini ku ngeso mbi zige ngeso mbi dukora canke bakora nizo nashatse kuvuga. Yego nizo nise Ibishetani nashenda nshaka kuzishisha muri mu bayita imvugo mbabarira amatwi. Yego. Bon, urashobora kutubwira nk'akarorero k'izo ngeso mbi washatse kuvuga? Cyane ingeso mbi nizijya zose dukora, hari izo ukora wewe, hari izo nkora, sivyo? Mugabo atari nziza zidaguha icubahiro, hamwe zomenyekana ngaho twosha tugira uku twakumiko. Hari ingeso mwebwe abadada sana, izo ngeso ziwanyu, bana. Nkejo mwijoro saa 8 z'ijoro nyandikira waruvuye. Anagira mbeshe. Zijya n'ingeso mbi, saa 8 z'ijoro warivuye. Nariko ndarabafiru. Ugacuga umugenda numva utambuka. Bon, ariko naho uri kuranka kubivuga, ko naho uri kuranka nyine kubitusha. Je nanavyumvise sivyo. Rero muri rya ndirimbo hari ibintu wavuze ngo uzokora ibishoka byose kugira uvoma. Dabo ushaka kuvoma. Sivyo uravuga kandi yuko ngo uzorara no mumva, uzoja no mu bapfumu, ivyo byose vraiment kugira uvume. Kandi bishoka ko niyo mpamvu muri iyi minsi yo uri kuravoma cyane. Nako kajede wakoze. Oya. Bon, ibanga wanje ryo gukora ryo kugira ngo nshike ku ntego niteze nateguye ni gukora cyane no je kintu nshira imbere hanini si ndeje ndazi kwimana ibaho sivyo ndemera kwimana ibaho kubwira yuko nashatse guhanura bajya babijamo sinavuze ko je ndabijamo mu bisanzwe mpanza kuvyishira kugira ngo cendaberekana uzorabe kenshi ababigiyemo ntibaheza neza ndibaza muamaze kujaho dora tubibona baheza nabi jewe sinja hariya ikintu gikuru nkora ngira ibikorwa nkabishira imbere hama bigaca bincira inzira sino kubona nubu ndiko ndakora numvikana nuko ndiko ndakora ego niko nico novuga ni gushira ibikorwa imbere tu none ababijamo baba bagize nabi nica kubijamo mu bisanzwe bo bafise ukwemera kwabo ni nka kera urumva hari amamana n'ubimana n'imana n'utumana rero jewe nemera imana hari abandi bemerera ubumana buri wese no kwemera kwiwe
nimba ajya mu bafumu akabona niyo nzira nziza kuri we it's okay nabandanye mugabo je namuhanuye kukwemera kwiwanje ko atari byo akabona akizera ivyo mvuze arahinduka abe umuntu mwiza ave muri bijya je ndavuga ubutumwa zomba ziki urumuvuga butumwa rero so je ndahanura bro so John urana ijya video yawe ukuntu tubona titre y'indirimbo ni Ibishetani ukuntu rero twebwe twari tuvyiteze siko twabibonye muri video je umva nkiyumva honyene navuga ati mana yanjye sije nabonye video iragiye ko ndavuga ati je ngo magende kureba Ibishetani like nari nzi yuko mbona kujya kuno dora tubona amafilme berekana ngo shetani n'amahembe urabibona bijya bintu by'ibidayimoni biteye ubwoba ariko izo imagine ari nshaka kubona sizo nabonye ariko cyambona abadada kwanza kandi abadada ba bien none hagiye washatse kwerekana iki kuko titre ni Ibishetani mugabo muri video tukaca tubona abakobwa sinahura neza washatse kugereranya abakobwa n'Ibishetani cyane beza urazi igituma uzorabe shetani iyo ashatse gukorera ko neza na neza yaguhize ko wewe uzorabe n'abapasiteri mu kugwa hanini ni nkumi nziza satana cahajya nyene sinzi ko turacumvikana no kuvuga ko iyo nkoresha abameze nabi abantu wanashima rero kuvyikubitahura ivyo navuze muga ko rero nakoresheje beza bacha batahura kumbe nico gituma nivyo bishetani nashatse kuvuga ko abakobwa nibo borohewe cyane uzorabe na kera Adam na Eva sinzi kubyibuka satani yaciye mu mukobwa hanini kubera yaraziwe niwe yoroshe sivyo hama umukobwa acahenda kubera mu bw'Imana abaremanye ubundi ububasha bwo kutworosha twebwe tworohe kubera niwe kiremwa cyambere Imana yaremye amaca ndatwenga ndaryoheko rero kuvuga ko uri kuma ikintu ngiye hama ngo nanye wacu usanga niko ndagushavuza kandi nashaka wowe uryohe kugira nanje ndyoheko rero Imana satani yaciye kuri mwebwe ni mworohewe cyane ndvatse mwebwe muri Ibishetani kugira ngo mukorana shetani hanini ako ngahora tukanye ijoro kuri tukabakobwa beza ko ari Ibishetani Imana ishimwe ko ntari mwiza mu Ibishetani Imana ishimwe ko ntari mwiza mu Ibishetani sindi ntibivuze ibyo Jesse ko nabivuze wewe uhejeje kuvuga yuko umukobwa nico kiremwa cyambere Imana yaremye umuhungu acaratwenga bisigura rero abahungu murakunda Ibishetani umuhungu yatwenze kubera abonye satani mu bisanzwe sinavuze ko abakobwa ari shetani wavuze abakobwa beza ni Ibishetani navuze ko abakobwa beza ni Ibishetani bagera satani arabagendera bagaca batuma bagerageza twebwe abahungu none kakajya kantu wambaye ejo kajya nabonye washize kuri stati none hajya jewe nca mva mu Ibishetani bica bimfata kubera iki ushira ko Imana yabaremanye umubiri deja umuntu abonye n'amano yawe gusa ari nk'umuntu babandi twigwariye usanga nyene tuca duva mu bintu usanga nyene muko muradukoresha nabi muca mudutwara mu bintu bitameze neza mugabo muyikwijije c'est bon urarengana ugaca kuri statut yambare neza ni bon mugabo mubyo mushaka gutu urazi yuko wavuze cyane uragera naho witsinda uhejeje kwitsinda wavuze ko abakobwa beza ari bugereranya n'Ibishetani ariko ubu naho uhejeje kumbwira yuko ubonye umukobwa yambaye akantu Ibishetani bica biduga umva ivyo Ibishetani biduga bivuye muri umukobwa canke n'Ibishetani vyari bikurimwe wenyene vyaduze numva ko ari uri Ibishetani tunda nyene ubu mpaye ngo ndarije nkabona mengo kureka kurijya wewe ucubabara rero ntegezwa kurijya ndibaza wacumbise wewe Ibishetani byaduze bikuvuyemo wewe umva bisigura abahungu none atavyifise byaduze bikuye none igihe wewe batari bwakureme ko batari bwaze kumpenda oya ni kubera tamuntu yaraharaguhenda ni kuvuga ko wewe ni waje kumpenda wewe je kubera nta Bishetani naresanzwe mfise kubera wewe waje Ibishetani bice biraza none nanje nahinzwe nani na shetani wewe umva ari je ndi Ibishetani none kubera ki wemeye no ya umuntu araguhenda ukemera biba inde wari wewe none jewe wa musi wa musi ko nakubeshe ko wavyemeye wewe kubera Ibishetani noreka kwemera gute kandi ucubabara nafuye kwemera none ndetse aca babara rero reka nge kugira ngo nawe ucubyumva anyway reka turekane n'ibyo hama John imbere yuko usohora indirimbo yawe Ibishetani hari haheze nk'ikintu novuga c'umwaka usohoye indirimbo yitwa Umubabaro akabazo kanje ni
kubera iki ushobora kumara ikiringo nk'ico cose nkawe w'umustar twemera ukamara umwaka wose atakintu gishasha uraduha numva yuko uri kuradeseva abafans bawe bon ijambo cyo nagenda basabe nimbabaza abafani banje abankurikirana hanini nagenda babwire ko kubona nteba iki kintu kiri serie tuvyumvikane ko kubona nteba kureka guteba gusora indirimbo kuryohera abafani biwanje si kuvuga ko mbuze ikintu nimagina ndirimba mbuze ikintu nokora ciza coza kuryohera abafani biwanje oya ahanini je mu buzima nakunda kuvugisha ukuri sivyo ahanini kuvyerekeye umwuga wanje wo kuririmba ndakunda mbuku ngororoke jewe kugira ngo ntebe iki gihe cose hanini bivana mu buryo bw'iwanje sivyo mfise uburyo bukeye bisaba ko nisuganya nkarindira kugira nzokwize bwa buryo nje muri studio nzokwize bwa buryo nje muri bankorere video si ikintu coroshe nka jewe usanga nyene ino musura ajya ejo ntuzi kuzojya rero ucu usanga bigoye sivyo rero kubona nteba niba ari imvozi wanje ni imvo z'uburyo bukeye sinzi ko cumvikana mugabo nkawe nk'umufani washaka kuvuga ati John Black ndakunda ibikorwa vyiwe sivyo so ndashaka kuvuga ati uyu ndashaka kumutera ikintu runaka mu muga wiwe kugira ngo atere imbere kugira ngo azoronye uburyo bwo kuja muri studio bivuye mu maboko y'abafani sivyo ubwiye wanje je navyo nokora navyo nashobora ibijya nkora nkabitanga ku myaka 2 cyangwa umwaka umwe nibwo buryo mbashoboye niho ngeza jewe mugabo wewe ukurandaba ushaka kuvuga ati John Black ndafise akakantu ndamutere meme idea ni vyiza sivyo ushaka kuvuga ati sawa mu mwaka uzoza ni washaka gukora uzoca ukora uku ni vyiza biranyubaka jewe sivyo nkaca ngira ko mbwira abantu bafise ukuntu bafasha surtout abo bantu bako barandaba jewe abo bafani biwanje abo bafani b'umuziki ndundi sivyo murafise ikintu mufasha mushaka kumufasha jewe so do it bikore kuko ntuzovuga ati nore kumufasha namaze gupfa mane je nzoca mbyuka ego niko no bikora je niko no bivuga twamaze kwinjira mu wundi mwaka mushasha umwaka wa 2023 ni iki basi wewe nka John Black uri kurategekanya irevwe wamaze kutubwira yuko ni kibazo c'uburyo niyo mpamvu teba ni iki basi na kai karusho canke na kai ka effort uri kurakora ku buryo ivyo bintu bitazobandanya nkuko onya kuko urazi John uri umuntu w'umustar abantu bakumenya kubera ibikorwa sivyo kandi uhagaritse ibikorwa naho uba waramenyekanye uri camamare gute uroroshe kwibagirana abafanzi bawe bakakwibagira bakakuburanye naho bakubonye je kugira rero wewe izina ryawe rigumeho uri kurategekanya gukora iki kugira ngo abafana bawe ntibakwibagire asha vraiment ukura kubita hanu nyene hanu mbabara nyene hanu hari hakenewe nyene ahantu hagize iminsi hambabaza sivyo rero ikintu novuga ni kimwe je ndakora ndumukozi habuze umuntu wakobora yavuga habuze umuntu avuga ati ewana buhora uronka gute je murandonka uko okay kubera uronka uko nanje shize ko akakantu egari koko kubaka ikindi kintu no canza ndi wundi muntu I swear ndarahiye no canza ndi wundi muntu n'ukuri kw'Imana uri kuranyumva rero wewe urafise ico terera nkuko nawe wagize ico terera ko mu kiganiro ni vyiza birangiye cyane hariho n'undi afise icyaterera kugira ngo je nshike kuri ya ntego nashinze ko nzoshika ko mu buzima bw'wanje kandi kugira ngo ntangire ikintu ku mwanya harakenewe ubufasha bwanyu mumfashe je by'wanje namaze kubereka effort ndakoze kugera ngaha ndibaza muko murabona ibikorwa niko ndakora abankurikirana mbakora bibona so murakwiye gukora ikindi kintu kugira ngo musupportinge mumfashe je ndi wa muhungu wanyu wa mujene wanyu akeneye terambere hanini mu muziki ndundi akeneye terambere mu Burundi akeneye ko idarapo ry'u Burundi libonekana ukundi kuntu ego bon baravuga gutya mu kirundi ngo Imana ifasha wifashije ilevre urikura saba abantu bako baradukurikirana aba diaspora naho tabavuze
bagufashe ariko nakubajije urashobora kuba ufise nawe intambwe uri kuratera baze basahiriza kuri kijya kintu nawe uri kurategekanya gukora kugira ivyo bintu ntibizosubire ni giki wewe nakubajije ikintu uri kurategekanya kugira ivyo bintu bihagarare bon mu bisanzwe urabona ndiko ndakora sivyo mperuka gusohora indirimbo Nshasha irya ndirimbo Nshasha yatwaye uburyo bwinshi byasavye ko manza kwicara ndondere nkora akazi kariko kose you know je ndakora buyede ndakora ndaja gutora yarara mu rupango rw'umuntu nkaja kwimena akazi kose mbone ko ninjiza amafaranga kugira ngo nshobore kusohora indirimbo nshobore gushikana impano yanje kure nshobore gushikana message kure kugira ngo abantu ntibaje mu bintu bibi kumbure sinzi uwishikira wifasha hariho hose aherereye sinoshobora kumumenya sivyo mugabo intego yanje no gushikana ubutumwa kore kandi no guteza igihugu imbere uko uranyumva rero nakoze ndiko ndakora mperuka no gusora indirimbo nziza yatwaye uburyo bwinshi so zigya nizo nguvu zanje hajya niho mere hajya naritagije bavyita mu kirundi kwitaza nuvuga ati nukufora n'inguvu zawe zose hajya nongeze kumbure wora afise handi uvuga ati kubera wafoye ukageza hajya ndashobora kongeza nka gupompera burya inguvu z'umuntu umwe ntabwo zobomora ahantu mugabo jewe wewe ujya nuriya n'uyu warakora ndaba tugaca dushira hamwe je ndaraye twogera ku kintu kimeze neza yego okay tugana ku musozo wa kino kiganiro cacu urashobora kubwira abantu bariko baradukurikirana ukababwira platform zawe bashaka kugukurikirana jo kubera haro nk'abantu bariko baragukurikirana ugasanga ni ryambere bakubonye abifuza kugukurikirana bo gusanga hehe muri make babwire platform zawe nuko ego ndakoresha platform zose Facebook ndakoresha Instagram YouTube ushaka kuraba ibikorwa byanje hanini kuri YouTube ushaka kwandika John Black D57 ni John Black no +257 ewe ego ni code yo mu Burundi so wanditse uko ucombona direct Instagram yanje ni John Black official urafatanya hama Facebook ni John Black urumva ndiwamo John Black BD kuri Instagram ego bashaka kunshigikira ukagenda ukandika ko message yawe hama je ndi ready kukwishura kugira ngo dufashanye turabako twoshikana umuziki kure ego reka rero ndagushimire ku mwanya wawe ego nizere yuko nundi munsi nitwagukenera tukaguhamagara uzotwita mana je ndiko ndakora wowe ukeneye kumfasha mfasha kugira ngo indi munsi cyo bampamagara nganda bashimire nababwira ukuntu mwamfashije ndabakunda sana yes bakunzi ba BDUSA nkuko mwavyumvise ni John Black twari turi kumwe yababwiye platform ziwe mubandanye kumukurikirana muri bwa bumwe na gwa rukundo hama wakunze kino kiganiro byerekane muri commentaire utubwire ico wakunze nico wagaye utubwire n'ikindi kintu ukeneye kumenya kuri John Black kugira ikindi gihe nitwamutumira tuzokore hahandi nyene tuzomubaze bya bindi nyene mukeneye kumenya hama kandi sino kwibagira kubabwira utaragira subscribe kuri BDUSA nakakaje kugira ngo abikore kugira muzoze muribonera ibiganiro byacu biryoshe cyane yari Brenda Kajor turabakunda cyane shaka je kuba devil naritandukanije nabo abaza bakantwara mu mwijima ishari nyinshi hamwe bene inzigo bagatega n'imitego satana kantwara mu mwijima sinajyama yumviriza narara mumva makabugaca kugira ngo mpitinge kugira ngo ndonye hiti sinajyama nyumviriza narara kubafuma kabugaca kugira ngo ndonye hiti kugira ngo mpitinge ni wowe nukuri jangira mebi Ibishetani